ndasubiye kubaramutsa mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rojeri ya YouTube n'umwanya amakuru agezweho ariko haravugwa tugarukanye amakuru adasanzwe avugwa mu mugambwe CNDD FDD icuka kibi ubwoba bwa kudeta perezida Ndayishimiye ibintu biramukomeranye tugiye kubashikiriza amwe mu makuru tumaze kuronka ndetse tuza no kugaruka kuri ya nama idasanzwe yabaye ni inama yahuriyemwo abajenerale. Iyo nama ikaba ari inama yavugiwemwo amabanga ahambaye cyane perezida Ndayishimiye nawe akaba yikanga ko umwanya n'umwanya ashobora kwikangura igihugu bakimupapuye ngo nibatamwica ngo bazomupfunga nk'uko bapfunze General Guillaume Bunyoni. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko kuko ngo vyamaze kwemezwa ko General Neva ategerezwa gukugwa ku butegetsi vyanka bikunda kubera ko ahanganye n'ibihangange muri CNDD FDD bigomba kuvanaho ubutegetsi bwiwe. Barabicishije mu nzira zo kumwanyisha abanyagihugu, barabicishije mu kuzibira igitoro nicize mu Burundi, barabicishije mu kumwanyisha abanyagihugu, barabicishije mu nzira nyinshi, ariko ivyo byose vyaranse. Mbere baranateguye kudeta mu gihe Bunyoni yapfungwa, ivyo navyo birabata ko amazi, ariko nanone bakaba ngo baratahuye uwundi mukenyuro ukomeye bagiye gukoresha mu kwikura ko perezida Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko muri yano makuru urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo rwavuzwe mu misi ishize narwo biri muri bimwe mu vyatumye bamwe mu bagumya banga babona ko ataciza perezida Ndayishimiye yipfuriza uyo mukuru w'umugambwe CNDD FDD afise abamuyoboka batari bake. Murazi neza ko Reveriyano Ndikuriyo yagwaye akaremba rwose, bamwe bakaba bari bamaze no kwemeza ko yapfuye. Bari bavuze ko Reveriyano Ndikuriyo yapfuye, hakaba harimwo n'abari begereye cyane perezida Ndayishimiye. Ivyo byose rero ngo bikaba vyarateguwe mu kumwikiza ndetse no kwigeza kure uyo mukeba mushasha afise. Uyo rero akaba yarabaye umukeba akomeye inyuma ya General Guillaume Bunyoni, aho perezida Ndayishimiye ahejeje gupfunga Bunyoni yiyumviriye ko urugamba ruheze, ariko bisa nkaho ubwo yararutanguje kubera ko abayoboka General Bunyoni aribo bayoboka General Ndakugarika ndetse n'undi mugwi uvuga ko uri mwiragi rya Petero Nkurunziza. Hakaba harimwo imigwi itandukanye mu bihangange mu butegetsi, bamwe bashigikiye uyundi bagashigikira uriya. Hari abashigikiye General Neva, hari abashigikiye Ndakugarika, hari n'abashigikiye umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Bikumvikana rero ko harimwo akajagari muri CNDD FDD, ariko akajagari gashobora guta igihugu mu manga kubera kibiriko biravuga. Ndetse n'amakuru twamaze kuronka ari amakuru adahumuriza, akaba ari amakuru ateye ubwoba cyane. Perezida Ndayishimiye ubwiwe yaravyivugiye ko hari abagomba gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Yaravuze ko mu kwezi kw'icumi ubu ubutegetsi bwiwe buba butacibukwa, ariko nanone akaba yaravuze ko hari n'abandi bariko baragomba gusambura igihugu kugira bamwankisha abanyagihugu. Mu gihe amatora yimirije ibintu ntivyifashe neza, perezida Ndayishimiye ntazi uko bigiye kugenda. Ivyo kumutora vyo ntibishoboka kubera ko umunyagihugu wese n'abaCNDD FDD bo mu mugambwe akomokamwo ubwabo baramaze kurambirwa General Neva bivanye n'inyifato ziwe, amajambo ashikiriza atagira ico afasha abanyagihugu, ahubwo ari ukwama yidoga gusa. Bakabona ko umukuru w'igihugu atarinda adashobora gutwara igihugu. Bamwe rero bakabona ko intambara igiye kwaduka hagati mu CNDD FDD, aho biyumvira ko bazotezwa ibibazo n'abari muri opposition nayo muri kino gihe ntihari. Baramwigije kure, ndetse n'abandi banyepolitike biboneka ko bashobora guhangana na CNDD FDD bisa nkaho babatse inguvu, ariko inguvu zo gusambura CNDD FDD ziri muri iyo nyene. Tubanze tugaruke gato kuri iyo nama yabaye abajenerale. Ni inama yavugiwemwo ibitari bike ariko binateye ubwoba. N'amakuru twavanye hafi y'abegereye perezida Ndayishimiye yemeza ko hari inama yabaye idasanzwe ni hagati y'abajenerale bahoze bagwana muri CNDD FDD. Ni inama yabereye iwabo wa perezida Ndayishimiye mu Kibimba, ni muri komine Giheta. Soko ryacu riraho canke ryaraho iyo nama yabereye
yatubwiye ati iyo nama ntiyari isanzwe na gatoya, yatanguye isaha 11 z'umuhingamo irabandanya gushika isaha 4 z'ijoro. Abayitumiwemwo vyari bihangange vyahoze bigwana muri CNDD-FDD, nta muntu atagwanye yayitumiwemwo. Abo nibo nyene ubwanje, abo niboneye nyene ubwanje, ni General Gervas Ndirakobuca, Reveriyano Ndikuriyo, General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze atwara iperereza, General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yahoze ari n'umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza na Perezida Ndayishimiye, General Joseph Ngendabanka Batazira Warioba ajejwe kugura ndetse no gushingura ibikoresho vy'igipolisi, General Christophe Manirambona Batazira wa Kenya akaba asanzwe ari icegera c'umukuru w'igipolisi, umugenerale Batazira Gipfungu, uyu nawe akaba azwi ku mazina ya Sinzakaraho Joshua Atanaze, yahora ari mu buserukizi bw'u Burundi i New York. Hakabamwo na General Emmanuel Miburo alias Kamateri atwara INSS, na General Leonidas Ndaruzaniye atwara kabine polisi ya perezida, ndetse na General Silas Ntigurirwa atwara kabine militaire ya perezida, n'abandi batandukanye bari muri iyo nama yavugiwemwo ibitari bike. Bakaba rero bigoye kumenya neza gose ico abo bagenerale bakoranije mu buryo butunguranye nk'uko, ariko nanone akaba ari inama idasanzwe. Bunyoni yo bagiye kurekugwa, havuzwe vyinshi ko Perezida Ndashimiye ariko aragondozwa kugira ashobore kurekura umukebe we wakomeye Bunyoni, kuko ivyo bihanganye nka vyose duhejeje kuvuga, ivyinshi byifuza ko General Bunyoni arekugwa maze ibintu bigasubira kugenda neza. Kuba rero iyo nama yatumiwemwo General Gabriel Nizigama alias Tibiya na General Etienne Ntakarutimana alias Steve, ni ikimenyetso cerekana ko bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guheza indyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD, kuva General Bunyoni na General Nizigama na General Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga 2022, agakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukeza 2023. Icuka cagumye ari kibi cane hagati y'ivyo bihangange, mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD-FDD haguma ibihuha bitangwa mu ntamatama ko Perezida Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya uwo ari wo wose. Izi nzankano rero zikaba ziteye ubwoba cane Perezida Ndayishimiye, kuva hatanguye no kunugwanurwa ko General Gervas Ndirakobuca na Reveriyano Ndikuriyo nabo nyene bari mu biyunze ngo bagwanye Perezida Ndayishimiye, gutuma ko bino bihangange vyose kurugiwe mu kibimba. Ni inzira Perezida Ndayishimiye ngo yoba yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora ya 2025, maze abagumya banga bajane mu matora bafatanye. Ikindi kandi gitera ubwoba Ndayishimiye nuko izi ndyane zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa n'ivyamunaniye, amakungu akaba yarataye icizere yaramufitiye, aranabona ko atakiri akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD-FDD. Kimwe rero mu bibazo bitoroshe Perezida Ndayishimiye ategerezwa gutorera umuti ni ingene azorekura General Lengiyome Bunyoni aherutse guhabwa igihano co gupfunga ubuzima bwiwe bwose ndetse no kunyarwa amatungo yiwe. Ariko nanone General Lengiyome Bunyoni akaba ari umutegetsi yarakomeye cane. Murazi ko kuva Bunyoni afashe ingingo ko igitoro kibura mu gihugu akaza no gupfungwa, bakibaza ko vyoba bihereye ngaho. Bunyoni numwe wari wafise imitahe ikomeye mw'ishirahamwe Interpetrole, bivugwa ko ari n'irya Petero Nkurunziza bari barifatikanije, ariko Bunyoni n'abamuyoboka bararahiye bakarengwa ko igitoro kidashobora gusubira kuboneka mu Burundi, ndetse n'ibibazo biri mu gihugu bizobandanya kumera nabi nubwo General Lengiyome Bunyoni afunzwe. Ariko
imvuvu ziwe n'abamuyoboka bo babandanya ibikorwa vyabo. Ivyo bikorwa nta bindi no kwankisha abanyagihugu General Neva no kumunaniza mu migambi yiwe yose kugira adashobora kugira ico ashikako. Ivyo murabibona umunsi ku yundi, kandi General Neva nawe aravyivugira ko hari abategetsi bamunaniza, ati igihugu barakintanye, wamengo ndi njyenyine, ibintu vyose aravyifatira mu minwe. Wamengo nta bashikiranganje bakiba mu Burundi, we n'umugore wiwe nibo basigaye barabaye abakuru b'igihugu bakanaba n'abashikiranganje icarimwe. Mu gihe General Nizigama na General Ntakarutimana bagarukanywe mu ruhongore, ntivyoroshe kugumiza mu munyororo uwo vyitwa ko boba bari barasangiye umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye, naho bo batahagaritswe. Ariko icatumye badahagarikwa, hari n'abandi benshi bari guhagarikwa, nuko Neva yabonye ko yoba yerekanye ko muri CNDD-FDD vyangaye kwikurako ivyo bihangange vyose, kandi bikaba vyari kugwiza ishavu muri ivyo bihangange, kubera ko rero yabaye arabirekeye mu mabanga kugira araje aragenda yikurako kamwe kamwe gushika bose abamazemwo. Bunyoni rero akaba yasanze mu munyororo abandi basirikare n'abapolisi bagirizwa ko bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015, kandi nabo nyene bahawe igihano nk'ica Bunyoni. None Ndayishimiye azorekura Bunyoni areke abandi? Ndayishimiye aratinya ko irekugwa rya Bunyoni rizotuma aca akomera agakundwa, mbere akanahava ashikira intumbero yo kumutembagaza. Atarekuye Bunyoni naho bizogorana ko ugusubiza hamwe gushoboka mu bagumyabanga. Ibi rero akaba ari ibibazo bihanze Perezida Ndayishimiye. Hari vyinshi biriko biravugwa mu nkuru tuzobashikiriza, tuzoba hamwe mu makuru atoroshe. Ibintu biriko biraba muri CNDD-FDD akaba ari ibibazo bikomeye cane mu mateka y'aba CNDD-FDD. Iyo bacanyemwo ntibasubiza hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko rero vyagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Leonard Nyangoma, ni nako vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye. Bageze ku butegetsi vyabandanije gutyo, mu gihe Perezida Nkurunziza yikurako uruhande rwa Hussein Rajabu muri 2015, naho atandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu abari kumwe na General Godefroid Niyombare be n'abiswa abafronderi. Hatangura ibihuha bivuga kutumvikana mu butegetsi, mbere bakanabibeshuza, ariko vyama birangira impande zihanganye zisekanye. Iyo aba CNDD-FDD bakoze amanama bita yo gusubiza hamwe, nivyo bintu mu Gifaransa nivyo bintu mu Gifaransa bita gagner du temps. Impande zose ziba zibona ko zitararonka inguvu zikwiye zo gusekana. Rumwe rero rwose ruba rugiye kwiga uko ruzorohira kunesha urundi. Muri make kahise icabonetse nuko umukuru w'igihugu ariwe kenshi atomborera mu kanya baba bihaye. Vyinshi mu bigiye kuba muri kino gihe tukazobibona, kandi abarundi bakaba bobitega amaso kuko bitagiye koroha gose habe na gatoya. Fyonda kuri subscribe mukanya turagarukana n'ayandi makuru.